Vani ni igiki akunda mu buzima bwiwe? Vani numwigeme ataravyara atarigera umugabo ndakunda ukuri mu buzima yewe ukuri nkanka umuntu ambeshe nkanka kubesha Vani nizere kuri mwiza no urabizi kuri mwiza. Umukobwa canke umugore arakiza canke akica wenda ashobora kukwexcoka neza kandi ko ndakwexcoka ukanyizera mugabo umuhungu aje kwexcoka ukamutora akirikare Umugenza ukamutora akirikare mugabo je bikakugwenge no shaka kunta kandi ko ndakwexcoka. Vani bite? Yes, karibu none. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamukuru cy'abakibazanira bishasha bavuga muri industry Buja Flavor. Ngo tubikora reka tuze dukingurikira Imana, hama dusubira dukingurira mu bakunzi ba Buja TV. Right now turi kumwe n'umumiss. Novuga yitwa Vani bite? Ça va. Biraza neza. Ego nawe. Vani ihiganwa rimeze gute turajamwo indani? Ihiganwa rimeze neza cyane. Yes, novuga ni Vani ari mu higanwa ry'abantu bariko barahiganira novuga Miss Ngoma. Ni Vani rero ari muri bamwe bariko barasaba ko nawe nyene yotogwa mu bandi kugira ngo none ari nyene abashe kuronka cya kibanza ca mbere twifuza yuko yoba umukobwa mwiza serukira novuga capital politique y'igihugu. Sivyo nene Vani? Ego. Vani bite kandi rero? Ni sawa nuko ndashira. Biraza neza. Musi uri kugenda gute? Musi wagenze neza, haga klima keza. Vani fatiki. Fatiki? Biravana n'umwanya n'ico mbashaka muri uwo mwanya. N'umwanya fatiki. Amazi. Bisiga bana yaje. Mwibano nshaka kuvyibona uko ngera ku kiro na kimwe ugiye muri aya muhigano. None wace wicisha inzara no kuri turarya. Murakuza ni fana na kimwe. Nta kibazo. Mifania. Koka. Okay, guess kumbereka bace batuzanira Yes, right now rero fana uni bondi baza sa amazi kandi. Sava. Simenga murafise ukuntu muvuga mwebwe ukuntu muvuga murafise ukuntu muratinya amasoni. Oya nukuri. Amasoni. Kwimenya nacho. Yes, ni Vani. Vani rero gushika kuri no mwanya rero mu bantu bafise ama like menshi kuri Facebook uri wakanga. Ndi ku kibanza ca kane. Urabona kuri kubigenda neza. Yego ho bigeze ndashima bro. Kugawe nk'umuntu atagukurikiranye kuva mu ntango, ku muntu atakurikiranye uvuga Miss Ngoma ku ntango, kubgawe byakugendeye gute byagenze gute kugira ngo ube nomine mu bantu ba mbere gwa kabiri nuvuga gushika muri demi finale gushika no muri finale byagenze gute nuvuga mu majambo magufi. Cyambere cyo ntivyari vyoroshe habanje aba preselection turabandanya n'ibikorwa haraba demi finale kuri demi finale naho ntivyari vyoroshe kuko turi abantu 26 ugatogwamwe wewe ikintu kandi nshimira n'abafana bamfashije ko nabone bari mu bamfashije ko bantora ntivyari vyoroshe me ubu ni bon ndashima Imana. Urabona ko biko bigenda neza cyane Vani. Yego. Twizere yuko imodoka tuzoyitahuka. Yego espero cyane. Yes, nk'umuntu bayifuza kumenya novuga ubuzima bwa Vani mu majambo magufi. Vani n'umuntu ameze gute yavukiye hehe mbegaho Vani ni igiki akunda mu buzima bwiwe? Vani numwigeme ataravyara atarigera umugabo navukiye Gitega turadomenaja famille tuji Muyinga nkurira Muyinga ndiga hatandukanye gushika isaha niga kuri université Ingozi ndi muri bac 2 nibaza ko ari ivyo ukunda iki mu buzima ukaba wanka iki mu buzima bwawe? Ndakunda ukuri mu buzima yewe ukuri nkanka umuntu ambeshe nkanka kubesha Ego.
Yes, Vani akunda ukuri bisigura ko Vani n'umuntu ibabana akunze kuvugisha ukuri aho yobesha yufuma avuga ukuri akubwira ati je nawe ibintu byofa byononekara ariko mvugisha ukuri sivyo nega Vani ego mbowe mu bisanzwe Vani rero ari muri bamwe novuga bari muri Miss Ngoma nkuru nabibabwiye ariko arahiganira novuga ikibanza ca mbere gusha kuri no mwanya watubwiye ko ruwa kane mu bantu bariko barakora mu ba Miss Populaire ku mbuga ngurukana bumenyera cyane bice ku nzira ya Facebook uruwa kane abantu bafite ama like me ego Yesu umuntu yifuza kugutora kwanza imbere ya byose tujya mu bindi umuntu yifuza kugutora yo kuri iki yo gusanga nimero yitwa gute kuri Facebook kugira ngo batange like kuri Facebook yabo ugomba kuntora wifuza kuntora ubona ko ndabikwiriye bien sûr uja kuri page ya Miss Ngoma nitwa Irakoze Vani du numéro 16 hariho abandi ba candidate hariho ama video bariko gushira ko ama post mashasha ukagira like na partage gutyo uhejeje kuntora Yes kumbure urumva yuko ibi bikenewe Vani arabikubwiye genda ukuri kunyine kuri Facebook ugire like ugire like comment na commentaire yakenewe na partage nayo irakenewe bambwira akajambo ko ibyo nshobora kuhindura ibyo nshobora kwameliora Yes ku bantu bagawe yifuza kugushikira mu zindi nzira niki kubona ko bokora Gavani nukuri ndakeneye amasapoti y'abantu mu byiyumviro cyo nohindura kuko iri hagano ntiryoroshe ego kandi badasapotinga jeje nyene foko musapotinga na Ingoma event kw'igikorwa ca Miss Ngoma si ca Miss Gitega gusa si Gitega gusa ni kimaze kuba igikorwa c'u Burundi bwose donc biko biteza imbere Burundi biko vyeka isura nziza Burundi mu makungu mufashe Ingoma event mwishigikire amasapoti menshi ego Yes kugira ngo rero utogwe nizere ko hatari ziga like zo kuri Facebook gusa mbi izindi procedure kumbere baba bisunga cyangwa baba bara kugira ngo baturi mu Miss nyabo nizi harimo na projet ni nyinshi mugabo na projet irimo kandi ego nivyo mubiri barabira abandi bazi ivyo mubiri baba bisunga iki novuga umukobwa mwiza bashaka umukobwa mwiza aciye ubwenge kandi wakaranga nivyo baraba kuri Vani ivyo twizere ko abifise ego nizere kuri mwiza no urabizi kuri uri mwiza ufise amaso meza utwinga neza uvuga neza ufise nuvuga langage nziza merci beaucoup nizere kuri cyonye kwanza tubaye turemeranya n'abantu bakora dukurikirana nizere yuko ntabeshe hama ku kintu cyo kuvuga yuko ama projet no guca ubwenge nivyo mwishure ndibaza bwabwenge bwo mwishure cyangwa ni bwabwenge busanzwe bwo mu buzima busanzwe baraba ni bwose kandi kugira uca ubwenge mu ishure nta muntu aca ubwenge hanze mu ishure ngo aca ubwenge byose birajana Yes mufite kwishure mu ishure aciye ubwenge usanzwe uciye ubwenge nukuri ndapasa ubona biriko bigenda neza haba muri humanité byagenze neza no muri primaire hose no muri université biko bigenda neza cyane nukuri ndashima Imana vraiment bigenda neza tugushire mu bantu baciye ubwenge Vani kubikoze merci kandi no kunshirayo yes mu bantu baciye ubwenge Vani turamushizemwe mu bantu bakobwa beza turabashizemwe asigiye ko twumva rero kuvyerekeye projet mbege kuvyerekeye projet bimeze gute Vani ni projet ni yahe afise imigambi afise kumbure izo muteza imbere nawe nyene izoteza imbere abandi kumbe izoteza imbere n'igihugu ciwe cy'amavuko imigambi ifise muri rihiganwa umugambi ifise no kugarukira no gushigikira abigeme bagendana ubumuga bo mu ntara ya Gitega Munavyumvise iyo migambi yati rero uzobikora gute ubona ko bizoshoboka kuri Gavani bizokunda bizokunda rero mu nzira ya Gavani inzira ya mbere niyo gusensibiliza abo bigeme kubahimiriza hama nkakora inganda arizo des séminaires nkakora inganda tukaganira nabo nkabereka combien de fois nabo bashoboye kuntu nabo bashobora kwiteza imbere kuko hariho benshi bikumiriye iyo mentalite yabo nkayihindura hama nkababwira bo nyene bagende biyumvira ico bashoboye kuko abigeme bagendana ubumuga sibwa ko bajya bacitse amaguru gusa hariho abatavuga hariho abema nabone n'ubumuga bwo ku rukoba bagende bicare hamwe biyumvira ico bokora hama mu nyuma swenganire nabo tubafashe ico bokora bien sûr n'andi mashira hamwe
Yes, izo ni ku nyungu z'umuntu waba wifuza yuko uzoteza imbere uzofasha. Yes, none ku nyungu novuga z'intara canke z'igihugu niza. Nibaza yuko ivyo bizokwafekta intara yose kuko umwigeme agendana ubumuga aparvenye gukora. Nabishize kubigeme agendana ubumuga kuko je nkomeye nkabona umwigeme agendana ubumuga arakora kandi ari umwigeme ariteza imbere ashoboye guteza imbere umuryango wiwe intara yiwe n'igihugu cyose muri rusange. Nzogira inyota na jewe yo gukora nkomeye. Kandi urabizi neza ko mwiterambere umwigeme akenewe bien sûr. Cyane cyane ko baravuga yuko ngo abigeme muri no misi rero nimwe mwijukiye iterambere cyane cyane ngo musige mukora cyane gushika aho abagabo si cyane bakiboneka mu buzi bwinshi. Mubisanzwe umwigeme canke umukenyezi ni inkingi y'iterambere. Yawe ndashaka kuguhaririza rero abagabo twe niturimwe rero gavana. Ni inkingi kubera sinzi verse yo muri Bible ihari bivuga neza umwigeme afise uruhara runini muri societe. Urezi ko bavuga ko umukobwa canke umugore arakiza canke akica. Okay. Kiza gute akica gute? Bashanda gwakaye karorero. Nkubu wenda shaka kukwexcoka neza kandi ko ndakwexcoka ukanyizera. Mugabo umuhungu aje kwexcoka ukamutora akirikare. Umugenza. Ukamutora akirikare mugabo je bikakugwenge no shaka kuntu kandi ko ndakwexcoka. Amuga kiza gute Vani? Oh my god. Ariko biratahuritse. Nkakiza gutega. Ofete umwigeme umukobwa. Abigeme nibo baraba ibintu byinshi muhira. Nitwe turaba abana. Nitwe tuvyara. Shatse ujya mwana we wanje indora zokurana burya mfise uruhara runini rwo kumijyandera. Donc kandi ujya mwana nikazoza kejo. Donc afise ntuze ya pouvoir nini ku Burundi. Umva atari jewe mfise ububasha bwo gutuma Urundi bwejo buhinduka canke nuko bifata uko kumwigema ari nkingi y'iterambere. Kumure izo example mpaye kandi nizo zirumvikana Vani. Hama n'ikindi kibazo nce nifuza kuza mbega nk'abantu bazogutora bobo bazokungozora anuvuga za nyungu gute bazoshikirwa gute ko twumva yuko wewe projet yiwawe canke imigambi yiwawe niyo gufata bajya abantu bose bagendana ubumuga yuko nabo nyene bo bahuzima nk'abandi bogira no vuga kagaciro nk'abandi bantu basanzwe bakomeye mbega ba bantu nabo nyene bazosamba bagutoye bizogenda gute bazoshikirwa gute mbega izo nyungu nabo nyene bazobashikira gute. Nibaza yuko Burundi buteye imbere ubuteye imbere kuko ujya mwigeme ni yatera imbere umuryango uzo buteye imbere umuryango no yatera imbere ntarizo biteye imbere intane yateye imbere igihugu kizo giteye imbere. Donc igihugu si wewe igihugu ni je nawe twese zoba duteye imbere muri rusange. Bantoye iyo migambi yanje nkayishira mu ngiro tugateza imbere bajya bigeme bizokwafekta Uburundi bwose. Yes, kumbure vyari mu migambi ya Vani, vyari mu migambi nuvuga ni n'ukuntu bo mutora ariko Vani turashobora kumusaba akatwibutsa ukuntu bo mutora hama tuje tujya nuvuga mu kindi gice kumbure vyerekeye ukuntu rero byo babasaba kugira mwambare ivyerekeye ibiro kugira ngo abantu benshi bamenye gute vyagenze kugira ngo nawe uronka imayigo kumbure yo gutorwa. Yes, Vani urashobora kutwibutsa ukuntu umuntu yoshobora gutora kuri Facebook cyangwa kuri page ya Nuzenya Ingoma Event. Merci kandi babikore vraiment ndabasavye kuntora muja kuri page ya Facebook mukagira like ku video yanje de numero 16. Batora gute? Uja kuri page ya Miss Ngoma ku rubuga rwa Facebook ukandika Miss Ngoma baca bakweka ama post yose bashizeko. Baca tora numero 16. Izina ni Irakoze Vani. Irakoze Vani afise imigambi myiza cyane kumbure na wewe uranayumva kuna vyifuza narijya namwebwe musanzwe mukunda yuko mwifuza yuko twoza turashikira kuri babandi basanzwe bagendana ubumuga kugira ngo tubafashe. Urumva yuko Vani wewe ari inzaronsa y'amahigwe kumbure yo kubu wa mbere muri Miss Ngoma nuvuga muri mu gisagara ca politique byo ari vyiza cyane nuvuga Vani sivyo none. Ego. Yes Vani kumbure tujya rero nuvuga mu kindi gice utubwira rero ukuntu rero kugira ngo ube umuntu yemewe kumbure nk'umuntu azohiganwa muri Miss Ngoma turazi ko babasabye ibintu byinshi cyane kuvyerekeye ibiro kuvyerekeye uburebure kuvyerekeye amashure ahanini utwibutsa hama ibindi bice bikurikira mu nyuma. Barabanje baragira zirya critères zose mwabonye tangazo rirasohoka ibiro burebure kuba yego tunahashitse baradusavye nyene kwere vyemeza neza kuri umunyagitega ama diplome ama identité yego. Ufise ibiro bingahe Vani?
ubu mperuka mfise 57 sinzi ko vyagabanutse canke vyongereye. Amakuru adushikira nuko ngo kenshi muri demi finale ngo ibiro byanyu birakunze kugabanuka Kubera timanyu bayagurutse. oya Ariko nizere ko ubimeze neza, ariko urabona ko bimeze neza cyane. Yesu none mu bisanzwe Vani wari ufise indoto yo kuzoba mu Miss canke vyaje mu nyuma Vani? izo ndoto nari ndazifise mugabo bica bihana nuko sanzwe iyo migambi nayo sanzwe ndayifise ni myinshi iri muri jewe mugabo nuwo waserutse muri no mwaka bavuga nteka nce muri Miss Ngoma kugira ndayagure. Yes, go turazi neza ko haburana babiri hagatsinda umwe. Vani bishitse novuga mugenzi wa muri muhiganwa rimwe akagutsinda canke bakaronka amahirwe agatogwa wowe wundi tutazi ataramenyekana. Uzovyakira gute kumbere ya migambi yawe bisha bigenda gute Vani? Ivyo birasanzwe kuko ni competition. Turi 11 mugabo akene mu misi umwe. Donc ivyo birasanzwe ndashobora mugabo sivyo nzotsinda. Mugabo bishitse naho nyene imigambi yanje sivuga ko nzoca ndayihagarika oya. Nzogerageza kudodora hirya no hino ma entreprise amwamwe ndabe ko bikunda ko ndashira mu ngiro. Urumva yuko utazoshika intege si Miss Ngoma gusa ariko urizera yuko imigambi yawe uzokumuyibandanya ubikora. Yego. Kuko turazi neza ni benshi bariko baradukurikirana kumbere baba bifuza ivyo vyiyumviro akabura abantu babikorana. Avuga ati kumbere Vani turashobora gukorana ico cyumviro. Avuga ati Vani mbega bimeze gute Vani nakunoza tukabandanya tugaca dukora ya migambi wawe tubwira muri Miss Ngoma sibyo none ga Vani? Yego. Niba bahari ndi hano. Wanarahari. Yego ndahari. Yes, kumbere wifuza yuko mukorana Vani urumva yuko nakubwiye ati agenda hari wifuza ko tuzokorana iyo migambi myiza yo gufasha abantu bagendana ubumuga ndahari kandi naho ntobu wa mbere muri Miss Ngoma ariko sivyo tumwifurije turifuza yuko Vani yobu wa mbere kuko abayi wa mbere kumbere babandi bagendana ibimuga bagendana ubumuga bazohava baronka amahirwe menshi gusumba yo wabayi wa mbere sivyo no? Yego. Uravye rero ukuntu abandi bariko baritwara nta umuntu wobona muri bajyanye baguteye ubwoba Vani? Yoba nteye ubwoba oya nta numwe. Uriyizera kuzotsi kandi urabona ko bizogenda neza urabona ko ari intsinzi ni yose go vraiment nega ni competition ntegeza gushira ntuzayanje yose kuri Yes, kumbere dutumira abantu bose mukurikirana Buja Hit abantu bose mukurikirana novuga entertainment abantu bose novuga mukunda Beni abantu bose mukunda novuga music y'abarundi je novuga yuko abantu bose mukumira dukurikirana genda kuri Facebook novuga kuri page Facebook ya Ingoma event utore numero 16 sivyo nene Gavani ni Vani izina ry'ikirundi irakoze Vani. Yes, umutora novuga bice kuri Facebook ya page ya Ingoma event numero 16 ni irakoze Vani umutore kugira ngo babandi basanzwe bagenda rumuga ko baronka amahirwe yo kuba abambere yo kuba abantu bambere mu kwitwaho sivyo none Gavani? Yes, Vani birashika sometimes ugasanga umuntu murasangiye imigambi bisha bigenda gute Vani? Umuntu twasanga imigambi yawe ni myiza ugasanga n'uwundi arayifise iyo migambi kugira babatandukanye bisha bigenda gute? Ubu nibaza ko atawuhari muyibaza ko batabahari mu basigaye bari bafisanga imigambi mugabo bari bahari muri demi finale hariho ukuntu muyisigura naho nimushaka kuronka amanota amwe. Yego. Bisiguye byatumye rero bajya bandi muri muyisangiye batakazana uvuga amahirwe. Jenny Jeje yarafise uwo mugambi nta wundi yarafise uwo mugambi. Ariko tubwira abandi bari basanzwe bayifise avant. Oya utari nk'uyu wanje bafise Isa wambajije Okay, wewe wagiye muri Ingoma event nta numwe mwari musangiye imigambi? Oya nta numwe. Okay, numva ko ari vyiza cyane. Yes, kumbure rero Vani kumbure nk'akajambo gato ihamutugira ko udusigurira neza kugira gute two gutora kuko nico iko turakora ngaha abantu tugume tubasubiriramo batawure gute botora Vani kugira ngo aronke amahirwe yo kuba wa mbere. Vani gute wo two gutora hama gute n'umuntu yokunguka gute n'igihugu cyo kunguka gute n'intara yokunguka? Bien sûr bantoye kuri Fibi. Uvuga kuri Fibi canke mu ba Miss bantoye bien sûr umva imigambi yanje nzo ndashize mu ngiro banzo ngiye kwitaho bajya bigeme batitabwaho cyane ubu kandi bizogirira akamaro bajya nyene miryango yabo intara igihugu. Kubo gutora rero gute? Kuri Fibi page ya Facebook mwandike Miss Ngoma mugire like partage comme ça mukure ko link mu partage no ma WhatsApp yanyu no ku ma statut hose partout. Yes, kubre
gatoyi tugira ko rero mu byo Vani akunda ikintu watubwiye ko ngukunda umuntu avuga ukuri ukunda ukuri ukakunda ukanka umuntu avuga abesha cyangwa ukanka ubesha ikindi kintu ukunda mu buzima nisha hewe ikindi kintu mu bijanye n'iki ubuzima busanzwe tu ikindi kintu nkunda ifungurwa kwambara byo gufungura ndakunda ibiraya ama kwambara naho ndakunda jeans yego ugakunda abantu bameze gute abantu bose muri rusange ndabakunda Yes novuga Vani arakubwira yuko akunda Jinx akunda kwambara Jinx kandi urabona ivyo yaryambaye no munsi agakunda novuga ibiraya kuri kunda ibiraya cyane sinzi Ibrahim sinzi nuko ndabikunda naza uzonze imana ibiraya muri budget ni byinshi cyane narijya bisanzwe bisigaye biboneka muri no misingira aho bizokora ni bon yes Vani kumbere ni imigambi myiza kumbere je ndagukeza kumbere n'iryo jwi giwanje ryo kuri Facebook kwanza waritsindiye ndagiye kuri guha merci beaucoup yes nuko telefone ndari ngaha hafi narakugenda ndagutoye ukagenda uvyiboneye Vani urakoze cyane ndize kuza kubikora ndagushimire cyane Vani merci aussi yes kumbure Vani ndashobora kumuha mic agasubira kandi akababwira ko utemwa mutora bakunzi ba Bujayi TV n'abandi bose bariko bakurikirana Bujayi TV yandabasabe ukomeze kuntora umaze kwikora merci abatarabikora naho muje ku rubuga rwa Facebook kuri page ya Miss Ngoma hariko abakandidate suis numéro 16 mugiye like na partage ndabahimiza kandi kubandanya mushigikira iki gikorwa ca Ingoma ca Miss Ngoma mubandanye mushigikira Ingoma event iko ibikorera igihugu muri rusangi si gikorwa ca Gitega gusa komeze mu sponsoriza murakoze Guys murakoze cyane bakunzi ba Bujayi TV bakora dukurikirana kuri mirwa kumwe na Beni behind camera sike professional mutumire witeka yari Miss arwahigana ari mu Miss arwahigana numva muri Miss muri Ingoma event ari muri babandi barakorondera shaka imanza cyambere cyo kuba umu Miss novuga wa mbere aserukira intara ya Gitega kandi turizera yuko bizogenda neza cyane kandi azoba wa mbere kuko imigambi yiwe ni myiza cyane na cyane yo gufasha urumvise ko ari gufasha babantu novuga bagendana ubumuga kandi na nivyo turi muri rya byo kubafasha babandi nyene ko turazi ko benshi babakumira ariko uva nakubwira yuko je ndifuza yuko no bateza imbere nkabashikana kuri hahandi baba bifuza ko boshika yes nakubwira yuko uri mirwa kumwe na Beni bande kamera sike professional tuzosubira rero inshallah imari bikunze niwe subscribe Vani ndashobora kubagusaba bye bye